Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu na yanyu Muhuza TV. Numwa tugiye kubagezako amakuru agezweko kuri uno wa Mungu. Tukaba turi kwigenekerezo ya 16 mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2023. Na makuru tugiye kugaruka n'ubundi kuyavugwa mu gisata c'ubutungane aho tuza kubagezako vyinshi kuri wa mwigeme Christelle Ndayishimiye yarapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Agakuru keza cane kavuga ko Christelle Ndayishimiye yaraye arekuwe ku munsi w'ejo. Murano makuru turaza kubabwira ivyatangajwe n'umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona, tuze kubabwira ivyatangajwe no mu rwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH ndetse n'ikete Christelle Ndayishimiye yoba yaranditse iyunguruza kubera akamaramaza yari yarakorewe n'abacamanza aribo Nisumbwa Benoit Sikubwabo Jean Pierre na Nibizi Joel bo muri sentare nkuru ya Kirundo. Vyose tukaza kubigaruka ko murano makuru. Itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bw'ubutungane rigira riti umunyeshuri Ndayishimiye Christelle yararekuwe ku muhingamo w'ejo hahise igenekerezo 15 mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2023. Iryo tangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bw'ubutungane rivuga kandi ko Oscar Nemeyimana abandanya kuba arahagaritswe mu mabanga yo kurongora lycée communale Mugendo. Aho ni mu gihe CNIDH nayo yarayitangaje ko yize ko Cour d'appel ya Ngozi izoca ifata mu minwe ikibazo ca harcèlement sexuel kurondera gushurashuzwa cakorewe umunyeshure Christelle Ndayishimiye. Twizere ko uyu muyobozi agira aze yakurikiranwa ku mabi yakoreye Christelle Ndayishimiye. Ejo Christelle Ndayishimiye yari yasohowe ibohero rya Kirundo vyitwa ko hajanwe mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Imana ishimwe ko yakoreye mu bakora ahubwo bikavamwo kumurekura. Amezi 3 yaraheze Christelle Ndayishimiye yarabuze gitabara. Kuva ku munsi w'ejo mu gatondo nibwo inkuru zatanguye kuja ahabona yoba ku mbuga ngurukana bumenye no mumenyesha makuru bitandukanye abantu benshi cyane bariko biyamiriza akarenganyo kakorewe uyo munyeshure. Mu mihora myinshi ya WhatsApp, mu groupe WhatsApp ni inkuru yakwiragijwe rwiwe ku munsi w'ejo. Nta nkeka ko yashikiriye abakomeye mu Burundi maze inguvu z'ibiturire ziraneshwa. Hari imyanya abiyita ibihangange baneshwa iyo abanyagihugu bahagurukiye ikibazo ari benshi. Hari abantu bakwiriye gushimirwa cyane kuri kubera bino bintu bishobotse uyu munyeshure Christelle Ndayishimiye akarekurwa. Akaba harimwo umumenyesha makuru yitwa King Blaise Ranzi afise urubuga King Umurundi yanditse adahengeshanya kuva muri ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2023 amakuru ya Christelle Ndayishimiye akaba ari nawe yatumye benshi bamumenya. N'ikinyamakuru kandi Jimbere magazine cashize ahabona ica Christelle Ndayishimiye apfungiwe harimwo ngo kumena amabanga y'akazi bica bituma bose mu baharanira agateka kazi na muntu ndetse na bose bafise ijwi rishika kure bahaguruka ndetse n'abandi bose batanze intererano yabo. Imbere yuko arekurwa hari amagorwa rero Christelle Ndayishimiye yari arimwo. Inyuma y'ingingo y'akamaramazi yafatiwe n'abacamanza Nisumbwa Benoit Sikubwabo Jean Pierre na Nibizi Joel bo muri sentare nkuru ya Kirundo. Uyu munyeshure Ndayishimiye Christelle yarakuwe mw'ibohero rya Kirundo agiye kungururizwa mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Bikaba vyari mu ngingo basize ko umukono bano bacamanza batatu banditse ko Christelle Ndayishimiye yagirizwa kumena amabanga y'akazi ingingo y'akamaramaza mu gihe umunyeshuri atakazi akora kandi atamabanga y'akazi ahabwa. Hari ikete kandi Christelle Ndayishimiye yari yandikiye umukuru wa sentare y'iyungururizo Cour d'appel ya Ngozi yunguruza ivyavuye mu ntahe y'umwiherero yo mu Kirundo. Muri iryo kete Christelle Ndayishimiye yibutsa ko amagorwa yose arimwe yavuye ku vyamushikiye bitewe na Oscar Nemeyimana yari umuyobozi wa lycée communale Mugendo. Aho twobibutsa ko kuva muri ntwarante Christelle Ndayishimiye yatabaje avuga ingene abangamiwe n'uwo muyobozi yashaka kumushurashuza.
Inyuma Christelle yahavuye afatwa yagirizwa idosiye ivuga ivyo kwiba ikibazo bifashijwemwo na bamwe mu barezi, aho yari mu munyororo mu Kirundo. Christelle yarasinyishijwe kw'igenekerezo y'icumi ku kwezi kw'indwi uyu mwaka w'ibihumbi 2023 ingingo itangaje mumenyesha ko umwaka wiwe wa nyuma w'ishure ufuswe. Kumbure yarinze ritegura ingene abacamanza bamugumiza mu munyororo. Mw'ikete ryiwe Christelle Ndayishimiye yarabeshuza ivyo yagiriza, akanabaza ingene amakosa yo kw'ishure adahanishwa ibihano vyo kw'ishure nyene. CNUDH nayo umurwi w'igihugu ujejwe ivy'agateka kazina muntu Jacques Nshimirimana yaraye yanditse ku rubuga rwiwe rwa Twitter amenyesha ko Christelle Ndayishimiye yungururije ingingo ya sentare nkuru ya Kirundo, amenyesha kandi ko yizeye ko Cour d'appel ya Ngozi igiye kwitwararika ikibazo ca harassement sexuel cakorewe uyu munyeshure Christelle Ndayishimiye. Akaba yarangije avuga ko bariko barakurikirana ico kibazo. Ubu bukaba ari ubutumwa bwagiye habona ndetse bunatungura abantu benshi cyane, binavugwa ko inzira yo kurekura Christelle Ndayishimiye nayo yariko iruguruka. Nibwo rero ku munsi w'ejo ubushikiranganji bw'ubutungane nabwo bwatangaje ko Christelle Ndayishimiye nawe yoba yarekuwe agataha. Iyi dosiye yiwe rero yari yafashwe nk'akamaramaza ku butungane bw'u Burundi. Ni dosiye yatanguye mu kwezi kwa Ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Hari ikete twababwiye Christelle Ndayishimiye yari yanditse yari yayandikiye umukuru wa sentare nkuru isubiramwo imanza y'Ingozi. Ati umukuru wa sentare nkuru isubiramwo imanza ya Ngozi, ndi n'iteka ryo kubitura kugira ngo nunguruze intahe y'umwiherero nasomewe igenekerezo ya 13 ku kwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2023. Nk'uko ingingo y'154 y'igitabo c'amategeko yerekeye ingene imanza z'ivyaha zitohozwa n'ingene ziburanishwa ibitomora, kubera ko umwidegemvyi ari uburenganzira bw'uwo ari we wese, ugupfungwa nako kukagirwa izindi nzira zose zananiranye. Uwagirijwe icaha ntashobore gupfungwa ivy'agateganyo kiretse habonetse ivyagirije bikwiye bigaragaza ko yakoze ico caha. Tubituye rero ku mvo z'uko atacagirije na kimwe sentare nkuru ya Kirundo yafatiye ko kugira ishingire ko kugira ngo ngume mfunzwe, kandi atacemezo na kimwe umushikirizamanza yatanze ko n'ivyi kibazo ariko ari urukurikirane k'ivyari vyambaye ko hagati yanje hamwe n'umuyobozi yahora antwara kw'ishure rikuru rya Mugendo. Ikindi nuko umushikiriza manza nuko yirengagije amatohoza yakozwe n'umuyobozi w'indero muri komine Ntega, akabona ko ikibazo kitibwe, kuko iyo abona ko ikibazo cibwe kiba carasubiwemwo ivyo vyose biriko bikorwa ngo bandatishe umwaka, kandi nk'uko nabivuze vyose bituruka ku ngorane zari zishikiye jewe hamwe n'uwahoze adutwara. Sozera nsaba ko amategeko yo kubahirizwa karenganurwa, na burya ivyo bariko banyagiriza ngo nari ikibazo atari vyo, na burya habaye amatohoza akerekana ko ikibazo kitibwe kandi ntikinasubirwemwo. Ikindi, iyo babona ko cibwe ntibari kumfunga, baranyirukana na burya itegeko rigenga amashuri ariko ribivuga ko uwivye ikibazo aca yirukanwa. Murakoze. Akaba ari ikete Christelle Ndayishimiye yari yandikiye umushikirizamanza, akaba ari ryo kete Murantunge, akaba ari kete Christelle Ndayishimiye yari yanditse yunguruza ibi vyavuye mu rubanza yaciriwe na sentare nkuru ya Kirundo. Iyi ikaba iri mu nkuru ziriko ziravugwa ko cane n'ibimenyeshamakuru vyinshi bitandukanye, kuko kuri ubu niyo iriko iravugwa ko cane, benshi bagaruka kwirekurwa rya Christelle. Harimwo kandi n'ikimenyeshamakuru BBC ikimenyeshamakuru c'Abongereza
bamwe bati umunyeshure yari umwigeme yari yapfunzwe bikababaza bamwe yarekuwe. Kuri iyi nkuru yavuye kuri BBC hari benshi bagiye batanga imyihwezo yabo. Hari umwe wagize ati Imana ishimwe kubona hakiriho abagitahura ico ari co umwuga w'ubutungane, ariko dusabe ko karya karwi k'abacamanza batobanze rurya rubanza bashirwa chini ya ulinzi bakabazwa ayo bari uko angana. Undi yagize ati iyo ngingo iradushimishije kuko umunyeshuri afatwa na reglement scolaire mu makadi de tricherie kumupfunga ntivyari vyo, yari akwiye gukurikiranwa n'ababuskoroge ashobora no guhungabana kuko yarahungabanye. Uyundi ati abacamanza bafata ingingo mwene izo z'agahotoro biraheze bigaca biherera ngaho nyene, kuko mu biboneka babanguka mu gukora inabi aho kubanguka mu gukora ibijanye n'ubutungane. Undi ati ni vyiza cyane ko yarekuwe, ariko turasavye dushimitse nk'abarundi bakunda igihugu cabo abo bacamanza bahiritse amategeko ku nyungu zabo ntibiherere ngaho, kuko ntaco mwoba mudufashije mu gihe bobandanya akazi kabo mw'iyo nzira yo kudasoma amategeko, nimubakure mu kazi. Ngibi rero ivyatangajwe na benshi. Ni mu gihe kandi kuri Twitter ubushikiranganji bw'indero nabwo kuwa gatandatu bwanditse ko bwumvise amakuru asa n'ayavuga ibihushane kuri iyi dosiye ko hari abanyeshuri batabaza bavuga ko abigeme bakora ibibazo babizi, harimwo ngo n'uwo mwigeme yarekuwe ejo nyene. Uwo mwigeme atatangajwe imyaka yiwe, Christian Ndashimiye nawe akaba yarahakanye ivyo yagirizwa, kuri ubu kandi akaba yanarekuwe. Inyandiko zatangajwe n'ubwo bushikiranganji zerekana ko abacamanza Benoit Nisumbwa, Jean Pierre Sikubwabo na Joel Nibizi ku wa gatatu w'indwi iheze bari bafashe icemezo gitegeka ko uyo munyeshuri aja gupfungirwa mu ibohero ry'Ingozi nyuma y'iminsi apfungiwe mu gasho ka parike ya Kirundo. Abo bacamanza bo bakaba bari banditse ko uyo mwigeme yagizwe icaha cotuma apfungwa hejuru y'umwaka umwe kubera ibintu bikomeye kandi bidasanzwe ngo vyari bitumye ari ngombwa ko apfungwa, kandi ko iyo ngingo ifashwe ku nyungu z'umutekano rusange. Gahe rero amakuru ariko avugwa agizwe ko fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wa fyonda ko kugira ngo tuje cikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenzawe kandi aho baba baherereye hose kugira ngo nabo batuje bacikanwa nayo ariko aravugwa, agezwe ko yoba yavugwa mu gisata c'ubutungane mu karere ka Afrika y'ubuseruko, ayavugwa mu migenderanire n'ayandi makungu, politike, indero, inkino n'ibindi vyinshi, harimo n'agateka kazina muntu. Muhuza TV, Imana ibahezagire.